Icyo nama mvuga nuko dukwiye gushyigikira umuntu uwo ari we wese ariko arakora neza, umuntu w'impano iyo ari yo yose, kuko tuzi abantu bafite impano ko bagiye batandukanye, ariko mu gushyigikira izo mpano ntitwihutire cyane kuraba ngo mbega uyu yoba ari umugenzi wanje cyangwa ngo twaba tuva hamwe cyangwa ngo twaba dusangiye kinaka. No, uwishoboye wese tumushyigikire kuko nawe arashoboye, tuvuge icyiza ntituvuge bimwe bavuga ngo dushyigikira turavye runaka ngo ka mwana wa mama. No, icyo niyemeje nuko uwo wese afise impano ategerezwa kuyigaragaza kandi natwe tukazomushigikira muri iyo mpano yiwe. Ni Juno kizigenza kuva mu gihugu cy'u Rwanda, novuga ko yasohoye gusohora indirimbo imeze neza, indirimbo nashimye cyane, nkavuga nka StenPromoter ndi umurundi, ariko kino kintu kirakwiye gushigikirwa. Indirimbo yise Urankunda ari indirimbo numva iteye akagongwe, aho nashoboye kuyanariza gatoyi numva ko ari indirimbo y'umukobwa yashoboye kumukunda, mugabo umuhungu nawe biranka yuko ashobora kumwishiramwo amajambo yashoboye kugerageza kwandika yo gushobora kumuhumuriza. Nawe birashika ukaba warakunzwe ariko bikanka nawe ko ushobora kwiyumvamo uwo muntu yagukunze. Aya majambo yashobora kuyamubwira mu kumuhumuriza, kuko tuzi urukundo ko ari ikindi kintu kandi urukundo rushobora kugusaza. Ndashobora kugusomera lyrics y'amajambo yashoboye kuvuga muri iyo ndirimbo makeyi cyane yankoze ku mutima, nkumva umenga nanje kuyakubwira ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu cy'akamaro, ni ikintu cyo kwishimira, kuko natwe bitubako bakashobora kudukunda mugabo bikanka k'umutima ushobora kurekura. Turekurira abo bantu baba badukunze, dushobore kubana nabo mu rukundo. Iyi ni message kuri wewe nyimba nkunda ukabona byaranse, ni message kuri wewe ushobore guhumura n'ivyashika Imana ikatwugururira inzira, tuzoba kumwe nta kibazo. Ngo yashoboye kuvuga gute rero? Niba Imana izu ubwo wankunze, ese yaretse umara intambwe uhora ushaka, iyo si iruta izindi. Ati nimba Imana izu urukundo wankunze, mbega yoretse ukareka kumara ukamara ugaspendinga umwanya wawe mu isi tuje mu isi wipfuza, kuko nanjye iyo urimwo ntayishima ntayishimiye. Mbona imba mutima uhorana n'ukuntu utaha umutwe wawe utaye, uko nkusezeye nti urabeho. Ndabona ingene uhora utaha ubabaye mu gihe ndakubwiye ati ntibikunda nkagusezera icyifuzo cyawe tutagishitseko. Ashobora kuvuga ati numva bavuga ko nta mana y'ivyiruka, wenda ntabwo none mahigwe ari. Numva bavuga ko iyihuse ivyara itavyara umuhungu. Ati birashobora gushika ejo natwe akazoba ari twebwe, muguno munsi bikaba biriko biranka. Umbabarire ukurambirwa kwanje, igihe ni cyacu, igihe si cyacu, wenda ejo nitwe. Atumbabarire mu kurambirwa kwanje, mu kubona umenga sindakwitayeho, labda igihe cy'uno munsi si iwacu, birashobora gushika ejo kaba ari twebwe. Hari ukuntu mba numva umenga biranse, nkanumva warayi nashima mu mutima icyakubwira ukuntu mba navyihase, nyamara bikanka n'akajabo kw'imitima. Every time nubwo ubona nitonze, I just wanna fly, nirekuye mu mutima, gusa mba numva muri nge nihuse. Jeni ya mapenzi ni pole pole. Niyo majambo nishoboye kumva muri ino ndirimbo, na cyane cyane ya Juno kizigenza, nkumva umenga arankoze ku mutima, kuko bimwe muri ibi biba bidushikako. Kuri wewe wankunze ukumva umenga biranse, this is message for you. Nawe urashobora kujya gushyigikira ino ndirimbo y'uno munyarwanda kugira dushobore gutera imbere Burundi Rwanda. Turizera ko turi bamwe, kuko n'ururimi ndumva na bino ndiko ndavuga bo bashobora kuvyumva, ko mu bafanzi mfise abanyarwanda barimwo. Nawe umunyarwanda utari bwashobore kudukurikirana kuri Sten TV Worldwide, urahawe kaze mukora subscribe, share kugira ushobore guheza abandi kano kantu kacu bashobore kutumenya, kuko ndizera ururimi mvuga ko mushobora kuba murutahura cyane ensemble, kuko namwe ubwiwanyu turarutahura kandi turagumva. Mukaba mwari kumwe na StenPromoter on the mic, akiwa ni Da Promise cameraman on the machine. Tubasaba gukora subscribe, like, comment, share. Muri ivyo byose mubona hari amakosa, hari tunenge twaba turiko turagerageza gukora muri no minsi, na cyane cyane turiko turakora cyane, kandi dukeneye gukora ibintu bimeze neza, ibintu biri ku rutonde, ibintu bikundwa na mwese, kuko iyo dufise mwebwe tuba dufise twovuga ubutunzi budasanzwe, kuko kubabura tuba tubuze ikintu gikomeye. Kugira abantu kugira ubuntu bizana ibintu. Turabakunda cyane. Ni StenPromoter.